gira icyo ukoze. Yakuze igitangaza cyawe, haguruka, tambuka, songa mbere, wizere. Ibisigaye si afere yawe, ibisigaye n'ibikuraba, ibisigaye ndiho arabikora, ariko nanje nkiyo gira icyo nkoze. Tangura uduze inkoni, tangura witegure, tangura uhagarike kwidodomba, tangura ugure n'impuzu z'umubebe, tangura witegure amakara, amafurusheti, ibisaha, amasahani uyagure, tangura ubivuge, uvyature, uvyizere. Nanje niwamara kubikora ivyo, nawe niwayirangiza, nanje nzokwereka, nzokugura ikiyaga, nzoca inzira adacika inzira, bamenye ko Imana yawe ari Imana yaremye isi n'ijuru. Ndiyo ashaka gukora ivyiwe, arindiye kurangiza ivyawe, ashaka gukora ivyiwe. Haleluya. Inyigisho nayise ntuzibire igitangaza cyawe. Ndashaka igitangaza. Presque bose abashaka igitangaza. Hari abantu bashaka igitangaza kandi bagishaka by'ukuri, n'abatandukije kuko ndazi ko mugishaka, sibyo? Hari abantu bashaka igitangaza, ari igitangaza nigishike kubera iki? Kubera wakizibiye. Haleluya. Nashaka rero twige ngene ushobora kutazibira igitangaza cyawe. Hari ibitangaza biza Imana yabirekuye, ariko ntigigushikire kuko wakizibiye. Amen. Cyo tuma Yesu yavuze ngo musenge muvuga ngo ubugombe bwawe bube ku isi nkuko bwamaze kuba mu ijuru. Rero hari ibintu Imana yamaze kurekura mu ijuru, ariko nibishike. Cyo tuma ijambo ry'Imana muri Yoweri rivuga ngo abantu banje bishwe n'iki? Kutamenya. Urashaka kwicwa no kutamenya. Nuba bapfuye kubera kutamenya, kandi ari abantu b'Imana. Hari ikintu cyabo batamenye bari gukora. Amen. Nshaka twashaka tumbe ikimana ijambo ry'Imana rivuga. Hano tugaturabe inkuru muzi mwese muri Yohana 11:39-40, igihe Yesu yazura Lazaro. Inkuru benshi mwese murayizi. Lazaro yari yapfuye ariko arahandi hantu mu kindi gisagara ataraho Yesu yarari. Baramubwira ko Yesu ko mugenzi we Lazaro agwaye. Yesu yishuye gute? Yavuze ngo tuzogenda ubwa mbere, sivyo? Amara iminsi 4 ataragenda, gushika naho bamubwira ngo Yesu, ngo Lazaro mugenzi wawe yapfuye. Apfuye, cyo ati reka rero tugende kumuraba. Yapfuye. Ashitse intambara ya mbere yagize na Marita n'umuryango wiwe, bose ba Maria, hari kibazo, bavuga ati kubera ikujutevye. Iyo uza kare ntiyari gupfa. Uretse gusa ko yapfuye, ahubwo bamaze no kumuhamba. Uretse ko yamuhamvye, ahubwo yamaze no kunuka. Haleluya. Turabere igitangaza. Yesu ashaka gukora igitangaza cyo kumuzura, ariko ari bisabwa kugira ico kibe tangaza kibe. Cyo gituma nawe ari ibisabwa kwigitangaza cyawe kibe. Tusome rero umurongo wa 39 gushaka 40. Jean 11. Soma. Yesu aravuga ati, nimukureho iryo buye. Nimukura iki? Hanyuma Marita mushiki wapfuye aramubwira ati, mwami erega ubu aramaze kunuka ko amaze iminsi 4. Yesu yavuze ngo mukure ikibuye. Turi kumwe, gira kugeremba turi kumwe. Hari ikibuye gishaka kuba kiri hagati y'igitangaza cyawe na wewe. Urabyumva? Ushobora kuba ufite ikintu wifuza kiri mugambi w'Imana. Ushobora kuba ari igitangaza Imana ishaka gukora mu buzima bwawe, ariko icyo gitangaza cyawe nigishika kubera ari ikibuye. Yesu, wowe ukusaba Yesu ngo akure ikibuye cyangwa kora igitangaza, ariko Yesu ugira akora igitangaza hasabwa iki? Hasaba ko inde akura ikibuye. Inde? Umumarayika? Wewe. Ikibuye ni iki? Ikibuye ni cyo kintu kizibira ko gukekeranya. Yesu avuze ati kuraho ikibuye. Hari ibitangaza Yesu adakora mu buzima bwawe atari uko wowe ugifashe ukagikuraho. Amen. Kumenga nukumva igishinwa mutumva.
ko mvuga ibintu utumva. Hari igitangaza cyawe kidashobora gushika wewe utavyizera. Amen. Urizera ko Imana ishobora gukora igice gitangaza? Cyo ni cyambere. Mbega uriteze ko igitangaza kiba? Hari abakovuga ngo yego bakora besha. Urabishaka nivyo. Urizera ko Imana ibishobora nivyo. Mbega uravyiteze? Kweki widodomba uvyiteze. Umuvyiteze ni idodomba. Amen. Uwiteze arafise tuzo kwibona muri no nyigisho hari ibikorwa bigaragaza umuntu yiteze. Umudamu umumama yibungenze urabona ko yiteze kuronka kibondo. Kubera iki? Kuko imbere yuko uwo musi ugera hari ibintu akora bijanye n'uwo musi. Amen. Arategura ibintu vy'umwana, impuzu z'umwana. Ategura amaze kuzigura afise uburyo ntarindira ko umwana avuka. Amen. Hari inyifato afata, hari imfungurwa afungura, hari impuzu agura z'umwana imbere yuko umwana avuka yabishoboye. Sivyo none? Abamama bari ngaha sivyo? Haleluya. Ninde mu mama yari afise uburyo gavuga ati ndabona numvise ko ari umwana babivuze umuganga yambare yanyeretse ndamubona ariko kugira ngo uri impuzu reka mandi ndindira umwana avuke mbone ko avutse abayeho. Nuvuga yuko wewe ni wizeye urindiye ko umwana avuka kugira ngo ushobore kugira gute ushobora kugura ivyo ugura. Ariko iyo uzi ko umwana ariyo kandi urazi nukekeranya ko ariyo uritegura ataraza. Haleluya. Abantu rero benshi barazwi Imana ishobora ariko ari kibuye kizibira. Nashaka gutahure yuko ico kibuye kikihari hari ibintu bitazokoreka mu buzima bwawe kubera ico kibuye kizibiye. Yesu ashimwe. Ntibishoboka hari ibintu bizibiye nje gituma Yesu yavuze ngo nimukureho ikibuye mwebwe nimukureho. Haleluya. Abivuze ngo bayikureho yamwishuye gute? Murongo wa nyene yasomye. Marita yamwishuye gute? Ati aramaze iminsi ine. Yamubwiye ati Yesu ikibuye nico tunanira gukuraho. Ari kibazo si kibuye. Wiyaza ngo ajyamye ari yaravye. Ndaguye preuve ni kiki cemeza ko natwe kuri ikibuye turira kugisubizaho. Ntacyo bimaze. Kuko Lazaro ari yariya amaze iminsi ine. Cyo cyambere. Cya kabiri aranuka. Vuga yuko koro yiwe kuri decomposa. Bisigura rero yuko nubwo ari ntacyo nubwo twogikuraho ntacyo bihindura. Ni bande waza kubona icemeza yuko situation yabaye CAWE. Ni bande bazi yuko hari situation ucamo ibibazo ucamo hanyuma Imana ikarindira yuko kinuka iyo situation inuka. Kunuka bisigura iki? Kunuka no kuvuga yuko aho hantu uri wari mwibanga n'ababanyi baramenya ko ari kibazo. Abatari babizi barabimenya. Hari ikibazo ugira mwibanga ugashaka Imana igikemura kikiri mu banga Imana ikavuga ati ntiharagera kuko mwe uwo mubana ntarabimenya. Yesu bayimubwiye ngo yapfuye yavuze ngo ndanezerewe ko yapfuye kandi yagwaye atariho ndi kuko iyo ndahaba ndashobora mukiza nta occasion nta opportunité yo gupfa yari kubaho. Jewe Yesu dahari n'abantu bahari akagwara bakamuzanira nta kuntu kumwikawusha. Rero ko atariho ndi ni vyiza. Rero hari situation ishaka kubamwo Yesu akaza kishira kure yawe ukamuhamagara kumva niyishura ukasenga ukisonzesha ukiyeza ngo yaguhevye ariko Yesu ariko arikawusha. Abantu bamwe bavuga amen bavuga ati no sivyo nshaka kumva jewe. Sishaka kumva Yesu yikawusha. Yesu arikawusha bien. Nimba arikawushije kuri Lazaro azokikawusha kuri wewe. Arikawusha kuko ikintu cya mbere Yesu akeneye si igitangaza cyawe ubwa mbere na mbere ashaka icyubahiro cy'Imana. Rero hariho situation itaranuka itaryoha cyane.
sivyo rero ivoko byanze binuke hamwe no sha yo bari wewe ubwo si jewe none nindaga yemwe alors situation embarrassant sinze abantu bagikizanya ntibarabicamwo kiri bwa kera hariho telefone wabona ukanza kuvuga mu ndimi imbere yo kuyitaba telefone ya banke ofisi deni banke mbega mvuga mu rurimi ruhe mvuga mu gishinwa mvuga mu ki telefone yibonye amaraso agahagarara sivyo hamwe usanga abantu babwira na telefone uraboneza iyo muntu araherana canke ashobora kuba agakiza kiwe uraboneza ko atari mu escrow aho amaze kunuka nabahaye example ngaha yo kunuka yanshikiye kera apana kunuka mu muhemo kumuka vrai nkiva Lubumbashi nayo yibabwiye ngaha nkiva Lubumbashi nashitse Kigali nashikiye ndibuka yuko nayinsweranye ipantaro imwe n'ikirato kimwe gitobotse kitagira ishesheti ndibuka rero ahantu nimvuye muri Kongo watsko napfuye ndagira Imana nsanga abantu b'abarundi Kigali ba mindaro 98 bamwe muri mwebwe niba bwavuke ndibuka ko nagize ahantu warusingahe 6 ans kunyubaha rero ndibuka ko nagiye ahantu bara mindaro narega skelete avuga ati uyu mwana uyu n'umuntu wacu agasore reka tugahe indaro ndababwira nti hari umuntu nzi sinzi yari mugabo noronka aho njyama ejo nzomutora bacama indaro kirato rero cyari sawa ucambaye niwihende kugikure baca hari umwana bace baryamika ahandi hantu bampa icumba ndyama kuba nibera naranambaye ikirato bazije kirato ko nangize urugendo rurero yumvira kuva Lubumbashi 2000 km hamana singa niyeza ngo bajya bari muri saro bari kure nibaza ngo harugaye ndakuri ikirato iranje koga bano muri saro ngo ninde ngo mwana agize ibintu ariyo situation embarrassante ucamwo kandi Imana iri ku ngoma Yesu ari ku ngoma akabibona ari umupastori wo ngaha mu Burundi twahuriyeho yenyere ibuke ahantu isoko nkuru nziza sigo muhazi Kigali umupastori ari ngaha ari bari baje arandaba ndamusigurira vyemeze ishati yaratabutse ngaha yaratabutse ishati abona ngene nsarara bipantaro aranyumviriza ngoma ndaba ko shabona we nagavumbi kwe hari gihe unuka bagagutwenga bakaguseka ariko Imana avuga ati bareke baseka cyane twenga nimutwenge nimuvuge nagire inda mu muzu ntacyo ndazi je nabona hazoshika bareke batwenge bareke bavuge amajambo ariko jewe ndazi icyo zokora cyo gituma Yesu yaramubwiye ngo yapfuye iya ngwara siyo kumwica niyo kwesha Imana icubahiro ni vyiza ko yapfuye ko yagwaye atari hondi kuko nta musi n'umwe Yesu yari bwazura umuntu yapfuye byabikenewe ko ava ku isi yazuye umuntu apana kugurura impumyi gusa sivyo rero wowe uri ngaha nawe ko arankurikira ku radio kuri YouTube hariho hose ikibazo cyawe kishobora kuba kitarakemuka kuko kitarashika ahantu kunuka bikwiye hariho nivo yo kunuka ukamaramara niwidodombe niwidoge kubera ikigamana ndamaramaye ndumukozi wawe ndamaramaye ahera abapagani bafise vyiza cyacu mfise ikirato reka gipinde bien reka gitoboke abana muri ville ntibazi ibirato bitobotse kiratoboka kwendura demarche kuko nibagira gutya binyuma cabona ko umuhaye selfie uratoboka bien ukamaramara ariko utabizi uridodomba icyo mutazi nuko uko widodomba ni gutebayo reka bimeneke reka bigaragare reka bivugwe kuko Abafaransa bavuga ngo utwenga neza ngutwenga ryari ubwa nyuma siko reka rero Imana irashaka ko bigaragara sivyo nicyo gituma
hari uyu Marita yabwiye ngo amaze iminsi 4 kandi amaze kunuka, ntiyarazi ko kunuka ari byo byiza. Kumbure Yesu yaramenye ko yapfuye, mbwa yashaka kuza yamaze kugira gute kunuka. Mana majambo iminsi 3 ni 3 yonyine akwiye, mugabo 4 sivyo. 2 no muri science bashobora gukekeranya, 3 bisanzwe ni sawa, ariko Imana avuga ati reka nshire ku munsi wa 4. 4 yapfuye, 4 bamuhamvye, yanutse. Nivuga yuko amarogane ntakifunctiona, cerveau ntigifunctiona, umutima kabaye, byose byaheze. Aho rero hari gihe, aho rero ni Imana ivuga ati reka rero ngaragaze ubushobozi bwanje. Amen. Turaza kubibona mu nyuma ngene Farao, turaza kubibona Farao yararekuye abana b'Imana ku ngufu, ariko Imana niyo yamukomandaje umutima. Jambo Imana ngo Imana yamukomandaje umutima. Ibashoka ko Imana yakomandaje umutima ngo nturekure ubwoko bw'Imana, kuko uvuga ngo Farao yari tetu yarakomandaje umutima. Ushobora kuba chef wawe yakomandaje umutima ku bwawe, yashoboka ukaja kumuvuma imbere y'Imana, kumbe niyo yamukomandaje umutima. Ni byiza kubitahura, sivyo? Ko uri mu position y'Imana, uri mu bugombe bw'Imana, uko ivy'Imana ishaka, ufite imigenderanire myiza n'Imana, ntusubira kumubona abantu, ntusubira kumubona Satani, ivyo swisha amaboko y'Imana. Uravuga ati naho byanse, nta mwana w'umuntu ashobora kunzibira, nta daimoni ishobora kunzibira magaze aho nkwiye guhagarara. Murashakira mariage, famille y'umukobwa baranse, sivyo? Nuje kunigana, nuje kugwana, jya ku mavi. Nimba Imana ishaka, ninde muntu yozibira ikiganza c'Imana? Nta muntu numwe, nayo afise amafaranga, nayo afise ubushobozi, nayo afise iki, na Lucifer en personne, apana madayimoni wenyene, le chef des démons, nashobora guhagarika umugambi w'Imana. Rimwe na rimwe tugiye imbere y'Imana, tuyoza ngo tugiye kurega Satani canke abana b'abantu, ahubwo Imana iraba déçu. Iraba déçu, none uyu muntu akobwira nde jewe namuremye, jewe namuhaye muhemu zo kubaho, je namushoboza ibyo ashobora byose, nije natumye ajyama mu ijoro akavyuka. Mana pfumu mwica. Amasengesho Imana itishura, kuko uri kurayibwira ngene igira justice, ngene ko ishirino ku murongo, ariko yoyo yabibonye wewe utarabimenya, yabimenye wewe utaravuka, wewe utarabaho, yarizi ibyo bintu byose. Imana ishaka uzi imbere yayo, uze ku birenge vyayo, uyireke ibe le souverain, ibe Adonai, ari wakora ibyo ashatse. Nico Imana ishaka, sivyo? Arere mwabyubise kuri murongo wa 40, Marita yako yageza kumusigurira, soma 41 nayo twumve. Nuko bakuraho ikibuye, bace barakuraho, si Yesu gikuyeho, si umarayika gikuyeho, nibo bagifashe baragisunika kiremereye baragikuraho. Ni kuvuga yuko igitangaza cawe hariho acte wewe ugira, hari igikorwa wewe ugira, hari intambwe wewe ugira, hari ugukekeranya ukuraho kugira Yesu akora igitangaza. Komeza. Buno Yesu ararangamiza ati data ndagushima ko wanyumvirije. Haleluya. Jewe nari sanzwe nzi yuko unyumviriza ubudasiba. Haleluya. Ariko ndabivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye. Ngo ndagushima ko wanyumvije. Amasango France avuga ngo tu m'as exaucé. Ngo tu m'exauces toujours. Ngo je savais que tu m'exauces. Amen. Ngo narinzi yuko unyishura. Nuba yuko ahande bango nazi ko bamaze kunyishura. Yesu Imana amwishuye ryari, kuko akibimenya Yesu yarasenze, sivyo? Avuga ati ya ngwara siyo kumwica. Ndashaka abwire ko ubu mwanya tuko turavuga abizera Yesu ariko arabasengera. Amen. Mari mubizi ari mu ntebe y'inganji ariko ariko aradusengera. Nimuhandike aho byanditse Abaheburayo 7:25, Hebrews 7 verset 25. Yesu ariko aradusengera. Yesu ashimwe. Amen. Bivuga rero ngo byamaze kurangira acyatanga gushima Imana. Nashaka mutahure ko Yesu yashimye Imana ryari igitangaza cyakoretse cyangwa inyuma y'igitangaza. Yashimye Imana Lazaro akiri ikiziga, akiri murambo.
Haleluya. Enda kubaze wowe urizera ushima Imana ryari waronse diplome wishuwe wakize waronse umwana ni ushima ariko umuntu yatahuye ashima imbere y'igitangaza kubera gushima imbere y'igitangaza kuko wizera ko Imana ishoboye kubikora. Ndagushima ko wamaze kubikora, ndagushima ko wamaze kumukiza, ndagushima ko wamaze kumuzura. Haleluya. Ndashima ko bano bantu batizera bamenye ubushobozi bwawe, bamenye ko ushobora kuzura n'uwapfuye. Karanturaciye amagara Lazaro aramuvuga. Amaze kuvuga ivyo asemerera n'ijwi rirenga ati Lazaro ngwino sohoka. Wari yapfuye arasohoka azingiwe kw'impuzu ku maguru no ku maboko. Uri murongo kangahe? 44. Wari yapfuye agira gute? Arasohoka azingiwe ko impuzu ku maguru no ku maboko. Mureke tugatoya. Lazaro yamuhamagaye yapfuye arazuka, sivyo? Nigitangaza sigitangaza. Nigitangaza. Lazaro yazutse avayo kera kigihe bahamba abantu baraboha. Barabatekera mu kintu kiza nk'ishuka band amaguru aboshe amaboko aboshe mu maso acaravayo. None yavuye gute? Yavuye gute? Le visage yari enveloppé n'igitambara. Les mains amaboko aboshe amaguru hanyuma le mort sorti. Lazaro yarasohotse. Ni gute usohoka amaguru aboshe? Yasohotse gute? Amaguru aboshe amaboko araboshe amaso ariko ngo yaravuyeyo. Yavuye gute? Yavuye asimba bugika asimeruka gutya. Hari abantu baronse igitangaza kikimeze ngo ugasanga igitangaza uragifise muga nta munezero ufise kubera kwereki nivyo cyabonetse ariko nturakidebala nurakibohora ariko si Yesu azokibohora. Warasevye umugore ariko aracyaboshe niwe umubohora. Warasevye umugabo aracyaboshe niwe umubohora. Haleluya. Warasavye akazi Imana ikaguha ariko nta munezero kubera ko aracyaboshe. Nagarabwiye ko amakado yose yamaze ari yambale. Mazukura mariage amadote dote basanga kenshi umufiancé araho umugabo agaho umufiancé wiwe, sivyo? Iyo kadamuhaye tufata umukobwa arahaye umugabo kado, ninda yitekurura n'umukobwa cyane n'umugabo? Ninda yitekurura? Watanze kado niwe yitekurura? Nta na rimwe. Niko bimeze no mu ijuru. Imana aguhaye kado, si Imana yitekurura, niwe yitekurura. Haleluya. Umwana umuhaye ibombo akuze afite imyaka 5 arayitekurira wenyene akayirira. Rero hari umugisha wawe ukiboshe ukwiye kuwutekurura. Haleluya. Nuvuga yuko warasavye kenshi Imana iguha umugore, warasavye Imana iguha umugabo, yamuguhaye ariko nuratahura igituma bitameze neza parce que ari ibintu ukwiye gukora bya bimera neza. Hari inyifato yawe ikenewe kugira urugo rumere neza. Hari inyifato yawe ikenewe kugira umugore wawe bimere neza. Haleluya. Hariho ukubaha, hariho gukunda, hariho guca bugufi, hari imigenderanire, sivyo? Hariho guha agaciro, hariho kumusengera. Ibyo byose si Yesu azoza kubikora, ni wewe ubikora. Yaguhaye igitangaza mugabo takuruje igitangaza. Haleluya. Ntibivuga ko mariage gusa, umugisha wose Imana iguhaye, ingabire yose Imana iguhaye urayantretena. Ikintu cyose Imana iguhaye uramenya gufata neza, ugifata neza ugakora ivyo ukwiye gukora. Haleluya. Akazi Imana guhaye ukwiye kubaha umushefu wawe, ukwiye kuba umuco aho hantu, ukwiye kwifata neza, ukwiye kugenda muri integrite mu bugororotsi. Amen. Ibyo byose ukura bikora nubwo yukuru uratekurura ivyo Imana guhaye. Haleluya. Iyo ni inyigisho ya mbere. Amen. Inyigisho nayise ntuzibire igitangaza cawe. Titre: ntuzibire igitangaza cawe. Rero Imana iguhaye ikintu nukumenya gwitekurura ugakora icyo gukora. Namuciyemo ntibwaheze ya murongo 40 na kangahe na 4
yarasohotse ngo aboshe amaboko amaguru. Bandanya. N'igitambara gifutse ku maso hiwe. Yesu arababwira ati ni mumuhamburure mumureke agende. Mumuhambure mwebwe nyene. Nabikunda. Mwebwe nyene mumuhambure mumureke agende. Nagenda gusabe igitangaza hari ibintu bibiri. Hari abantu barindi igitangaza kitarashika. Kitarashika kubera iki? Kubera ikibuye kikihari. Kubera atizera. Utizera ko bishoboka ko Imana ishobora kubikora wewe nibiba. Kenshi nibiba. Ushobora kuba waravyizeye byarashitse ariko nta munezero birimo kuko umugisha w'Imana uzana n'umunezero. Haleluya. Warabironse mugabo nuriko bitekurura. Murabihambura. Aha murongo wa 24. Nashaka nabereke hari umurongo wundi nashaka nabwire ko ibitangaza iyo bikorewe ahantu kenshi ahantu mba hari ibitangaza byinshi nikora abantu bizera. Umuntu arego aronka yamafite ntahe kenshi ntahe ibitangaza kugira umuntu Imana yamukunda afite faveur y'Imana niko yizera. Nivyo arizera. Iyo wizera ibitangaza birakoreka. Igisagara bizera ibitangaza birakoreka. Hano muri kandi tutanga kwizera hazo bitangaza byinshi. Ndashaka kubereka muri Bibiliya. Tuje mu Matayo 13 53 58. Matthieu chapitre 13. Nabereke ahantu gisagara Yesu bamupinga. Ndakubwire iyo bagupinga no gusingabira yo kizingwara ntibakira. Ngabira ninakora ahantu bapinga. Batemera ko Imana ishobora gukora ibitangaza. Matthieu 13:53. Soba umanuka. Yesu amaze guca iyo migani avayo. Aja mu ntara y'iwabo. Agera mu ntara ya hehe? Iwabo ntibamwemera. Iwabo bazi ko ari umubaji mwene Yosefu sivyo? Bandanya. Yigishiriza mu isinagogi yabo. Yigishiriza mu isinagogi yabo tuma batangara baravuga bati ubwenge n'ivyo bitangaza mbega uyabikuye hehe? Mbega si wa mwana w'umubaji. Nyina ni yitwa Maria kandi abavukana nawe si Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda. Sinise bavukana. Bashiki biwe ntibari wacu bose. None ivyo vyose yabikuye hehe? Ivyiwe birabatsitaza. Yesu arababwira ati umuntu avugishwa n'Imana ntabura icubahiro atari mu ntara y'iwabo no mu nzu y'iwabo. Kandi tangaza byinshi subiramo 58. Kandi nta bitangaza byinshi yahakoreye kubwo kutizera kwabo. Mwabyumvise umurongo wa nyuma? Nawe usubiremo 58. Tangaza byinshi yahakoreye. Kandi nta bitangaza byinshi yahakoreye kubwo kutizera kwabo. Mwabyumvise? Uwo sumuvugisha wari we wese ni Yesu. Nta bitangaza byinshi yahakoreye. Mani majambo yahakoreye bitangaza bike. Kubera iki? Ukutizera kwabo kwatumye akora bike. Ukutizera kwawe kushobora gutuma uronka bitangaza bike. Ariko iyo wizera ubushobozi bw'Imana hari bitangaza byinshi. Amen. Muri Mariko 9 naho nyamurazi nkuru yo mugabo yarasi umwana gwaye amadayimoni. Mark 9 kana muhandike Mariko 9:17 na kangaye n'indwi. Yarasi umwana gwaye amadayimoni amuzana abigishwa ngo bamusengere amadayimoni avemo barananirwa bose. Abonye Yesu aramubwira ati abigishwa bawe bananiwe bose bagerageje biranga. Hanyuma acagira kafe ikomeye cyane. Atavuga ngo bananiwe basi gerageza nawe urabe ko kiricho koze ubwirande Yesu. Ntuzobwira Imana ngo gerageza. Mana nabo ko wobikora ntuzobwira Imana ngo gerageza. Mwana amajambo yiteze ko Yesu nayo byomunanira. Yesu avuga ngo si tu peux. Ubaza ko je no shora ngo vyose bishobokera uwizera. Uwo mugabo acarihana ngo mparira kwera kutizera kwanje. Amen. Amaze kwihana ubwo nyene gitangaza cyaje gikoreka. Mwankurikiye? Uwo mwahanditse uwo mugabo amaze kwihana hacirabona igitangaza. Yihanye iki? We nawe ufite kutizera ukwihana nako nyene. Hari ikintu kirinde kucihana ukavuga uti bana mbabarira ntabara byananiye
ndashaka kwizera rero kushobora. Haleluya. Hari ibintu bica bishoboka kubera wizeye. Nidusoma hose kwera umwanya. Iyi ni nkuru murayizi ya Abraham, sivyo? Itanguriro 18:10-15. Genèse 18 verset 10 à 15. Ko twasome. Twumve ibyagenze kuri Abraham. Kuko niwe sekuru ukwizera, ni byiza ko twosoma Itanguriro gice ca 18 umurongo wa 10 gushika ku wa 15. Igitangaza cya Abraham. Uhoraho aramubwira ati umwaka ugeze aha ugeze sizobura kugaruka iwawe Sara umugore wawe yavyaye umuhungu. Wewe ari mu marayika ariko aravugishwa kuri Abraham, yari amaze imyaka ingahe 99. Ko mwankurikira babwiye umugabo afite imyaka 99 n'umugore afite imyaka 89. Hari umuntu ngaho afite imyaka 89 aho umugabo cyangwa umugore ngaha aho hari umugore afite imyaka 89, nuvuga yuko yari yaramaze guca, yari muri menopause, ari umukecuru umutamakazi. Abraham nawe nyene ngo yari umutama cyangwa umusaza, ambwira ngo wewe nubwo ushaje, nubwo mwebwe mushaje, ariko umwakuza nk'iyi saa nyene uzoba ufise umwana. Wocu bifata ngo gute wewe? Ayikubwiye abantu bafise yamaze guca atamyaka na 50 inengahe afise, atavuga ati urasara mu mutwe. Uwamaze imyaka 89. Murongo ukurikira pio soma. Sara umugore wawe yavyaye umuhungu. Sara avyumviririza mu muryango w'ihema ahera inyuma yaho. Yari yihishije yinyegeje. Kandi Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru. Kandi Sara yari yaraciye. Yari menopause. Maze Sara twengera mu mutima. Aravuga ati ko maze gusaza. Noba nkigomba umugabo. Noba nkifuza umugabo handitse desire ngaha. Kandi umwami wanje akabashaje. Bari majambo singo mukura mubyumva. Sara ntiyatwenze ku mugaragaro. Nkuko bamwe bapinga mu mutima. Sivyo? Urumvize intahe umugore yasamye amazi imyaka 24. Sha muraraba neza ibyo nivyo. Hari wanyandikiye arambwira ngo mbona n'ivyo bintu muravyemeza ko ari byo. Ndabaza none ikibazo ufise ni iki? Duko bishoboka canke uwo muntu ngo yakoraba neza ngo umuntu wasanga abantu ko arababesha. Ndavuga ni wewe ikibazo cyawe suko bakora tubesha. Nuko utemera ko bishoboka. C'est ça ton problème. Ni wemera ko bishoboka. Nta mugore ashobora kumara imyaka 24 mwaramwumvise ntahe sivyo? Arasama n'ama trompe barayakuyeho kwa muganga. Mwaramwumvise 24 ans atarasama na rimwe kwa muganga barayakuyemo ama trompe, atama trompe agira arasama. Umwana yaravutse yashinze ntahe umwana tumwumva. Ni foto yayiturungikiye no muri kanguka muzoze tuyiberekira manitse 24 ans. Rero uwo sinanamuzi ni mu Cameroonese ari mu Butaliyani. Ariko yumbirije intahe yumaze imyaka 23 ndibaza, hanyuma bacarizera ko bishoboka. Avuga ati nimba 23 ans byashobotse, nimba 23 byashobotse, na jewe birashoboka. Nje gituma Sara je vraiment nakwabesha ndamwumva mu rundi kazi. Sinamukondana. Na reference yarafise. Na reference ni uyunye yizeye ko yumvizo 23 ans. Sara afite 89. Abanza gutwenga mu mutima wiwe. Avuga ati aba marayika nabo nyene bararenza kwe. Ati jewe ngo singi namwifuza nta madezire singi mwifuza umugabo wanje. Umwana majambo bizocahe. Kumwe kwa Maria none niko bizogenda. Oya ndabwira ikintu kimwe. Isaka ntiyavutse nka Yesu. Oya. Si muhemu yera yashize y'urubuto. Noya. Urubuto rwavuye muri Abraham. Uko vyumva biratandukanye. Kandi tuvuga ngo jewe sigi mwifuza n'umwami wanje avuga umugabo wanje cyaraparanganye. Bari bigishoboka. Bana majambo ari impuissant. Nega yemwe mumbwire jewe ntavyo bishoboka, sishaka kumwifuza, nta madezire ngira, umugabo wanje nawe kadavere. Bizocahe. Abantu benshi
baratwenga mu mitima yabo kuya kwa Sara. Hariho na profesi ushaka kumva ko uyu muntu yaravangiwe. Kubera iki? Dushaka ibintu vyumvikana. Umuntu yavuga ngo yakize umutwe, amen. Yakize amamodo ventre, amen. Yakize grippe, amen. Yakize cancer, attention. Ntukire ibintu vy'Imana. Imana siyo gukinisha. Hari umuntu ari mu Birigi yigeze ku telefone acenga imyaka nk'itatu ambwira ati aya matemoyage ya cancer vyiza no kuyakuramwo. Kubera iki? Kuko ngahanye bizokorana izina ryawe. Nabwo ndakwiye ko ndondera izina ryanje. Kuko bibabaza abo byo babaje nyene. Kuko abantu batizera bivuga ngo barapfuye nta buzima bafise. Ariko Imana ishaka kwigaragaza ku bantu bashobora kumva ko ibidashobokera abana b'abantu bishoboka. Yesu yavuze ngo naje kugira ababona bahume ariko abatabona babone. Haleluya. Ibintu by'Imana nababwiye ikintu kimwe, soke imwe. Ibintu by'Imana ntushiyemo ubwenge bwinshi. Ntushiyemo science. Sivyo, science ni nziza mu buryo bumwe no kumenya kuyikoresha. Hari ibintu bya science bishira kure Imana. Kandi nababwira ko abascientifique batari babizi, abascientifique nta na kimwe bemvanta. Ko nyaka reinvention nta na kimwe bemvanta, baradécouvra. Badécouvra ibintu biri ngaho, electricité nta numwe yiremye, basanze ibiri bihari, ugize iki ugafatanya niki bivyariki, babisanze ngaho. Petrole nta numwe yiremye, bayire yimvye bayisanga ngo ambere yitoye, ngo ariko yimba toilette yiwe. Shabona ibintu bituze kumbe rero ni Imana yashize nindashize iyo petrole mu isi. Nindashize mu zahabu mu isi. Nindashize mu diamant mu isi. Ivyuma vyose nindabishize mu isi. None abascientifique batubesha kwereke. Baradécouvrir. Baravumbuye. Ivyo Imana yabitse yo kuva kera nawe nyene bataravuka. Haleluya. Nje gituma uwo mugore yasamye amazi ya 24 yaciye telefone umuganga wiwe ababwiye ati ndi enceinte. Avuga ati wowe ushobora kuba bitagenda neza mu mutwe wawe. Kuko siko navuga aravuga ati siko navuga imyaka 24 ndiko vuga d'abord nta matrompe ufise. None byoshoboka gute? Ntibishoboka. Ara yuvuze ngo ntibishoboka, Imana birayinezera kuko bidashoboka aho nyene nibonekera ko ari Imana. Bijya bidashoboka. Abwire igitangaza cyose ni ciza. Kandi cyose gihe Imana icubahiro. Ariko ari bitangaza bituma na wa wundi yakekeranya. Wa wundi si muhemu ya Toma. Avuga ati ego basi ndakuye inkofero. Sishobora kuvuga. Wagiye gupima sida barayibuze aha bose hano 3 usigura gute ngo sivyo none. Nako vy'ibipapuro ko yarayigwaye baranzana hajya ku kazi. Barabanzana ibipapuro eheraba positive. Uyu mwaka ama positive ashika ngaha. Baragarutse n'ibipapuro negative. None uharira gute ngaho? Abatoma bazoze hariho ama preuve twabitse. Gatwereke ko bishoboka. Kuko nico gituma Yesu nubwo bamucumise hari udukovu yagumije ku mubiri wiwe. Ano yaranse ko bifutika, hano hose baramutabaguye, baramuciyeko, baramwambise imahwa. Hose yakuye ko ari cicatrice, hose asa neza, bien. Ariko ngaha ati sishaka ko inkovu ihava. No ngaha no mu rubavu, sishaka ko ihava. Kugira batoma bamenye ko Imana ishobora ibidashobokera abana b'abantu. Hari ibiri Imana yibikira kugira iprove. Tumaze kuronka amatemoyage arenga 500 y'abagore basamye. Ariko turafise ama pièces ari hajya amabuye Yoshua yagenda gafata zigera mu mahema yanyu mubika amabuye y'icibutso. Hari amafoto twabise amanitse. Hariho 18 ans, hariho 13 ans, hariho 12 ans, hariho 16 ans, hariho 22 ans, hariho 24 ans. Haleluya. Ari ngaho hari mavuga ngo ababebe bose nabahe. Biranezera nambaje ngo hajya ababebe ni bande. Biranezera kubisigura. Habwa ati en fait Imana yacu. Biya bidashoboka. Bijya bakubwiye ko bidashoboka. Si ibyo gusa ujya wanyuma ubona n'amatrompe bayakuyeho ariko Umwana yarabayeho. Haleluya. Ndashaka mumve ko Imana iranezera kwihesha icubahiro. Hari igitangaza cyawe kizoba
kugira Imana yaje icubahiro. Ariko usenga nabi kubera ushaka igitangaza kugira wewe uronke icubahiro. Imana ishaka wewe uronke icubahiro, ishaka ahubwo biciye muri wewe yo ihabwa icubahiro. Irigaragaza ku bantu bose bayizera. Haleluya. Ya Sara rero abwira ngo ntibishoboka, aratwenga. Wasomye wageze ku murongo kangahe? Tunyarutse umwanya ukuriruka. 13. Uhoraho abaza Aburahamu ati ni igiki gitumye Sara twenga? Ndabaza ikintu kimwe, kweli ko waratabajiye Sara agiye kwaza Aburahamu, imvune zibiri. Haleluya. Ubwa mbere ni Aburahamu afise isezerano, sivyo? Jewe ndi Aburahamu avuga ati none jewe ntwenze umuhoye ubusa. Icyakabiri ciza, Aburahamu ntiyapinze, Aburahamu ntiyatwenze. Amen. Baravuga ngo yamubajije ngo kwika twenze Sara, mugabo Sara aciye intervena aranabesha ngo sinatwenze. Vuga bandanye. Ni kiki gitumye Sara twenga? Akavuga ngo aho ni ivy'ukuri. Aho ni ivy'ukuri. Noba nk'ivyara umwana nshaje. Mbega hari kinanira Uhoraho? Hanyuma bandanya. Igihe gishinzwe umwaka ugeze aho ugeze, nzogaruka iwawe Sara yaravyaye umuhungu. Ndagusavye usome 15. Mwumvirize 15. Maze Sara arahakana ati eka sinatwenze. Iki kinyoma yatwenze. Kuko agize ubwoba. Mbwa yatwenze. Aramubara ati oya watwenze. Point. Watwenze, wasetse, wapinze, birarangiye. Iyo ataba Abrahamu, Isaka niye kuvuka. Nubwo yavuze watwenze, si Maria nawe watwenze. Jewe ndizera, wampinze nabibonye. Ivyo wavuze ntavyo wavuze ku mugaragaro, mu mutima wawe ndahabona. Ivyo wavuze ndabibona. Haleluya. Bisigura yuko yevye ngo watwenze, felicitation. Sishaka guharira nawe. Bisigura ko atanezerewe. Ndiho nanezerwa kutwenga. Ashaka wizere ko bishoboka. Umwanya ukoranyaruka tugene muri Roma 4 numve ngene Paulo abivuga, avuga iyo histoire nyene ya Abrahamu na Sara. Abaroma 4 murongo 18 gushaka 21. Aburahamu yizera yizigira ibitokwizigiwe. Abrahamu yizera yizigira iki? Ibitokwizigiwe. Imana yanezerwa iyo wizigira ibitokwizigiwe. Haleluya. Urashobora kwizigira yuko nubwo umaze imyaka 5 ko mukije mu mihango birashoboka. Amen. Ariko ibitokwizigiwe nubwo waciye, nuko umugabo wawe byaparanganye, igihe n'ivyizigirwa. Ariko Abraham yarize. Umiza Sara niyo vamo yaravyizeye, ntavyo yizeye. Ariko Abraham yaravyizeye. Yizera ivyo bitokizigiwe. Ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Haleluya. Nuko vyavuzwe. Amen. Ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. Kandi niyagabanuka ku kwizera. Niyagabanutse, nabwire kenshi uragabanuka kwizera wumvise ibintu biri hejuru. Warizeye nk'ubu ndashaka kwigisha no munsi yo kwizera ukizera. Ariko banje ubaze kubada mu mihango nka 3 gucugabanuka. Amen. Ngari ko we ntiyagabanutse kwega mvuriza abasavye mumvuriza igituma atagabanutse. Amen. Nitwashira mu ngiro byo yakoze turabishobora natwe. Abraham ntiyagabanutse kwizera kubera iki? Baza mugezi wawe uti kubera iki? Nawe atabizi ubwira titegure ugira wumve kubera iki? Atagabanuye ukwizera. Kenshi gutwizera byanka kubera umwanya uko biteba ibigaragara. Wizeye mbwa kuri terrain ubona le contraire. Amen. Wizeye ko bigira bize ariko nibiza. Ari gituma witizera ne kwereki. Ntiyagabanuye kwizera kwereki bandanya piyo. Ntiyagabanuka ku kwizera. Yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze. Kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe. Hafi jana. Na Sara yari yaraciye. Ivyo birakwiye kugira ashobore kugabanura ukwizera. Ariko Abraham ntiyagabanuye ukwizera, aravye umubiri wiwe. Haleluya. Abakobwa
bavuga mu mitima yabo ngo jewe aho ngeze nta mugabo yonkunda. Haleluya. Kubera kubivuga, kubera ikiyo information ronse ku kiyo cyawo. Haleluya. Urikuraganira ukwizera kubera information y'ikiyo. Urikuraganira ukwizera kubera imyaka yawe. Urikuraganira ukwizera kubera ibiro byawe. Ariko Abraham ngo ntiyaravye umubiri wiwe urakaheze. Ntiyaravye umugore wiwe yaciye. Yashize ukwizera kwijambo. Ariko naguhagaze uri kuri ariko yiyumvira ico Imana yamusezeranye. Ntiyakekeranishwa no kutizera. Haleluya. Ariko aremeshwa cyane no kwizera. Ahesha Imana icubahiro. Abraham nubwo yigiriye mu ijuru tumukomera amashi. Haleluya. Ya. Ngoya niyakekeranya kuco Imana yavuze. Mirongo inarima ngo ayara pleine conviction. Yaremejwe muri we que ce qu'il promet, ivyo yemeye, il peut aussi l'accomplir. Attends, niyavuze ngo il doit. Niyavuze ngo ategerezwa kubikora. Mana, utabikoze urubeshi bikora rero. Si ivyo. Suko. Yavuze ngo ashobora gukora ivyo yavuze. Hamwe yo bivamwo aguma ari Imana. Abraham yagiye gukangisha Imana ngo baragutwenga, ariko ngo ashobora kubikora. Ntibiraba umubiri ngene washaje, ntibiraba imyaka ya Sara, ntibiraba impuissance yari afise, ko byavuye mu kanwa k'Uhoraho. Akanwa karemye isi n'ijuru, karemye inyenyeri zose, karemye ukwezi, kanwa kavuga ibitariho bikabaho nk'uko bitari. Aho kanwa gavuze. Haleluya. Sinzi ibyo Imana yavuze mu buzima bwawe, ariko nimba yarabivuze. Haleluya. Birindire wizeye. Igitangaza cyawe gishaka wewe ugaragaze kuvyizera. Haleluya. Nuzovuga ngo sizovyara, cyangwa nuzovuga ngo naka wa mugore atavyara. Iyo ni imvugo y'abatoma. Vuga wa mugore ataravyara, kuko ari muri position y'abahamagariwe kuvyara. Haleluya. Na buriza Isaya Imana irakera. Abakobwa bamaze imyaka nturaronka n'ubu. Oya, ndarindiriye isaha y'Imana. Kubera urizera ko Imana ishobora gukora ivyo yavuze, ariko wewe ntubizibire. Haleluya. Umwanya uragiye, hari inkuru nashaka turaye muri Yohana 6, Jean 6:5-11. Tunyarutse. Inkuru ya Yesu ngene yagwijije imikate. Yesu yunamuye amaso abona ishengero rinini riza kuri we, abaza Filipo ati tugurira hehe imitsima barye bose. Icyatumye avuga atyo kwari kumugeza, kuko ubwiwe yarazi ico agira kore. Geza ngaho gatoya. Ubwa mbere musomye iyo nkuru nyene muri Luka 9, nibo baje kumusaba ko abantu bashonje, sivyo? Hanyuma Yesu aravye avuga ngo genda mugire gute? Wasomye gute Gapiyo? Gugenda yababwiye gute? Abwira Filipo ngo yababajije ngo niye tugurira imikate. Muravyumva ivyo? Niye tugurira imikate cyangwa imitsima. Mugabo icyo kibazo Yesu yabajije nta mission, nta mugambi wo gura umukate yari afise. Ngo Yesu yashaka gupima ukwizera kwabo. Yashaka kuraba ico bakora. Haleluya. Muravyumva? Yashaka kuraba ico bakora. Yesu ngo yashaka kugerageza. We mubwiye kugira ngo arabe ngene avyifatamwo. Ari ama situation ashobora gushikira Yesu akayareka kugira arabe ngene uyifatamo. Mwavyumvise ivyo bintu? Siko asomye Gapiyo. Ngo yashaka kuraba ngene yishura umurongo wa 6. Kwari ukumugeza, kuko ubwiwe yarazi icagira kore. Bandanya. Filipo aramwishura ati imitsima y'idenariyo 200 niyo bakwira, naho umuntu wese yohabwa gatoya. Bandanya. Umwe mu bigishwa biwe ni Andereya mwene nyina wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu ari n'udutsima 5 twa sayiri n'udufi 2, ariko tumaze iki mu bantu bangana uko? Ari abantu 2
hariho Filipo nande Nandereya. Filipo wewe ashize ivyizigiro ku makashi amadenariyo amajana 2 ntaca maze ku bantu 5,000 canke 10,000 sivyo? Avuga ati turafise amafaranga ngaha yasigaye muri konti muri kwesi nimba Yuda atamaze kwigavura yandi sivyo? Aya asigaye nayo ngo mugabo ntakwiye kugira ngo tugaburire aba bantu bose. Wabyumva? Uwo ni wa mbere. Filipo nawe wewe nayo amafaranga binaza ko Filipo bose bari incredibile bose nibizera mugabo Filipo Dereya aramurusha kwizera arusha Filipo kwizera. Filipo Dereya nawe atavuga ngo wewe ntiyaraje amafaranga yaraje kikenewe. Haleluya. Ntihakenewe amafaranga hakenewe damaje hakenewe gufungura. Dufise imikati gahe 5 n'udufi 2. Avuga ati haraga peti ngaha kafise utuntu jewe nyene Ndereya noya no haga ariko abantu bose ntibishoboka. Babiri bose nta numwe yizera ko Yesu ashobora gukora igitangaza. Amen. Ariko Yesu wewe yashaka kuraba ngene bagifatamwo ubwira akora igitangaza. Murongo ukurikirana wakangaye gapiyo 10. Yesu aravuga ati mwicarike abantu. Kandi aho hantu hari ivyatsi vyinshi nuko abantu baricara igitigiri cabo cari nk'ibihumbi 5. Abo bantu mu Gifaransa bavuga les hommes n'abagabo. Hari abagore barimo barari nk'ibihumbi 10 bose. Bandanye. Maze Yesu yakira ya mitsima arayihezagira ayigaburira abicaye n'ifi nazo agira uko nyene nk'uko bagomba. Usomera ngo kangahe? 11 sivyo? Bon ngishageze ngaho mu Kirundi bavuga ngo arayihezagira mugabo mu Gifaransa bavuga ngo yatanze ishimwe. Haleluya. Yafashe imikate atangura araba hejuru ashima Imana ya mikate gahe 5. Nashaka mumva ikintu kimwe. Yesu ni yafashe ya madenariyo amajana 2 ngo ashima Imana. Si yadugije. Yafashe imikate. Haleluya. Abantu bazi ko uronza makashe byose ni bon. Ariko ukeneye ijambo rijaye nico kintu nyane ukeneye. Amafaranga si yujya. Ukeneye kiba mu mafaranga. Haleluya. Nimba ukeneye umodoka nimba ukeneye inzu ntugende uvuga ngo mana mama miliyoni nayo vuga icyo ukeneye. Vuga icyo nyene mana woma 5 miliyoni ucaje gukwa vuga ushaka gukwa. Sivyo? Kuko ba Filipo haba Filipo makiso araba Filipo na bandereya sivyo? Ndashaka mubendereya nimugire kwekeranya mbwa murondere mubwire Imana icyo nyene ukeneye. Kuko nicyo nyene Yesu yashimye. Kandi Yesu yashimye muri bike. Mane majambo Yesu yari yiteze ko Ndereya akora gucyo nyene nawe nyene. Yiteze ko Ndereya afata agashima imikati 5 n'amafi 2. Ivyo yari yiteze. Ariko bose ntahamwe bishoboye. Voilà, nishashaka kwereka yuko ivyo ufise vyose ushime muri bike. Amen. Dusoma umurongo wa nyuma mukuvayo 14 umurongo 12. Ndakunda gose Exode 14 cyane. Ndayikunda gose kuko niho ubwoko bw'Imana bwava mu buja muri esclavage kandi natwe dukeneye kuva mu buja bwa Satani. Amen. Shaka warakijije mugabo kiboshwe. Hari ibintu bikukuboshe ukwiye guca imigozi ukabivamwo. 14 umurongo 12. Ikisi cyo twakubwira tukiri muri Egiputa. Bakubari doga. Tuti tureke dukorere abanyegiputa. Uko iciza kwari uko dukorera abanyegiputa hako dupfira mu bugaragwa. Nabo aba bantu bakavuga amajambo kubereke. Kubera Farao yabarekuye bageze imbere y'agitukura bamaze kugenda arahindura avuga ati abantu baranjanye ategenda bakurikire bacabona ingabo za Farao zibakurikira imbere nabo badashobora kwiruka gitukura icyo bakoze hakuraba hejuru bahindukiye kuraba Mose. Abana abantu kenshi barondera batakwa ibibazo arabandi ari pire rero batibazo no kumana sivyo batakwagiriza Mose twakubwiye tureke twibera abaja twibenga tujya makonkombe. Hanyuma 12 na 3
Mose yishura abantu ati ntaco mutinya, mwihagararire gusa, murabe agakiza Uhoraho agira ngo abazanire uwu munsi, kuko abanyegiputa mubonye uwu munsi mutazokongera kubabona. Komeza. Uhoraho niwe agira abagwanirire, namwe nimwinumire gusa. Geza ngaho gatowe, negenda gusaba usome 15 umve mu kirundi ngene bavuze verse 15. Uhoraho abaza Mose ati, ni giki gitumye untakambira? Geza ngaho gatowe. Ariyo paradox, ari kintu kitumvikana, sivyo? Mose ariko avuga nk'umuntu w'umushize ubwo adashize amanga, arasukwizera, mwene mwikarme gusa, reka gusa muceceke gusa, mugira mubone gutabara kuhoraho, Abanyegiputa mubona muzosohoka kubona ukundi, sivyo? Abanyisirayeli ngo amen amen. Hagati ya 10 na kangahe ya 14 na 15 jewe nibaza ko ibi ni Mose yavyanditse, sivyo? Sinavyemeje. Nibaza ko hari umurongo yasinje atanditse Mose, hari ikintu yaduhishije atatubwiye, mugaye Imana yakivumbuye muri verse 15. Kuko verse 15 arakwambira ngo kweriki mu gifaransa ngo pourquoi c'est écrit, kweriki ukura comme induru. Bano bajambo yarababwira ko akomeye, ntimwizere ntimutinye, ariko agiye kwihereza wenyene, mana ibara riraguye, tabara abantu bawe. Biyo mu gitondo atubwiye ngo bigora abakozi b'Imana. Ngo tubasengere kuko biragoye. Urashaka ko umukozi w'Imana ahagaze nka isere yashika muhira aburaye, byavuga ntavyuzi wowe. Kumusengera rero bijya vuga ngaha bibe ukuri muhira. Ngo Mose biragaragara neza yuko yagiye kugira Imana ati baranyica. Kuko yagenda avuga amajambo nyene abwira Imana ati turizeye kari ukuya kwa Yesu, sivyo? Yagenda avuga ati turizeye, wewe vuga kaya amazi niki kuri wewe, vuga gusa rimwe, ndazi ko ndazi wewe ko atakibazo. Imana avuga ngo kwere kuri ko minduru, kwere kugwamo, kwere kuntakambira. Nyako aravuga amajambo y'ukwizera, yako aratakamba, muga yatakamba batamwumva. Ko yatakamba umuridera atakambye ibara riraguye, umuridera afumara atakamba mu cumba, umugore we niwe bizi gusa ko yatakambye, abandi ntavyo bazi, sivyo? Cyo tumuza gusenga n'abafasha abakozi b'Imana kugira baze bakanda ashobora kuronka inkomezi zo kugendera ivyo ko arigisha, sivyo? Haleluya. Murongo 15 rero ngo niki ngo gutuma ngo utakambira, sivyo? Ni giki gitumye untakambira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende. Haleluya. Mose na wewe umviriza, genda ubabwire. Nani ndaje kubabwira, nibwira na jewe. Ngo babwire bamarshe, batambuke, bagire inama, batekurure, bahambure, bagire pa, baavance, giri chukoze. Amen. Haguma mwidoga, marche. Hallelujah. Marche. Amen. So, songa mbere. Twaririmbe mu gitondo. N'ubu bayirimbye. Wow, songa mbere. Yagiye madamu wawe yamavuga ko yamaririmba ibintu nigisha. Haleluya. Umurongo wa nyuma rero ntimurambigwe, sivyo? Umurongo wa nyuma verset 15. Niyo muhejeje 16 à 17. 16 d'abord. Nawe umanike inkoni yawe uramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga, ugitandukanye, Abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi. Haleluya. Umviriza, hari ibintu bicambere, genda babwire bamarshe. Umviriza, ndababwire bagize marshe hari amazi, bagize marshe hugaye. Nturindire ko hugurura ngo ugende niyo hugaye, banzugire marshe. Mugabe ikintu nkuze koze kuri umurongo, vuga gatoyo umurongo 16. Nawe stop suramo. Nawe vuga nawe gusa, nawe vuga umuti nawe, vuga uti nanje. Hari icyo Imana ikora ariko nanje
ngo nawe ugira gute umanike inkoni yawe. Mose akazi kiwe no kumanika inkoni yiwe, sivyo? Mwavyumvise? Niyamanika atumereze ku kiyaga gitukura 17 nizo ko navuga ngo hanyuma nanje 17 soba 17 nanje takuna nawe hanyuma nanje nubiriza nanje niza hatabaye nawe. Cyumvise umuntu umwe gusa akarabisiremo bavyumva. Tugiye gusenga tuko dusaba Imana ikore nanje yiwe, sivyo? Ariko Imana kugira ikore nanje yiwe irakeneye kugira nawe yawe. Cyo gituma verset 16 vuga ngo nawe hanyuma nanje. Mu Gifaransa vuga ngo verset 16 atangura ngo toi lève la verge. Verset 17 atangura ngo et moi je vais. Tangura uduze inkoni, tangura witegure, tangura uhagarike kwidodomba, tangura ugure n'impuzu z'umubebe, tangura witegure amafurusheti, amasahani uyagure, tangura ubivuge, uvyature, uvyizere. Nanje niwamara kubikora ivyo, nawe niwayirangiza, nanje nzokwereka, nzokugura ikiyaga, nzoca inzira adacika inzira, bamenye ko Imana yawe ari Imana yaremye isi n'ijuru, ariko nanje irindiriye ko nawe ihaba. Wow, inyigisho irarangiye. Haleluya, haleluya. Rangiza uwo murongo naguciriyemo, urangize nawe acakora iki mbega? Nanje ndoshagira iki? Nanje raba ndakomanaza imitima y'abanyegiputa nabo bahace babakurikire, maze mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo ku ngabo ziwe zose, ku mikogote yiwe no kubagendera ku mafarasi biwe. Iyo byose avuze ntibyari gushoboka hatabaye nawe. Gira icyo ukoze. Yakuze igitangaza cyawe, haguruka, tambuka, songa mbere, wizere. Ibisigaye si afere yawe, ibisigaye nibikuraba, ibisigaye ndiho arabikora, ariko nanje nkiyo gura icyo nkose. Umuntu yidodomba nta nanje afise. Haleluya. Vuga uti Imana ntacyo ntahura, ariko nanje ngira nkora ivyanje nawe ukora ivyawe. Ndiho ashaka gukora ivyiwe, arindiye kurangiza ivyawe acakora ivyiwe. Haleluya. Imana ishimwe. Turarangije. Naza ko mwamagare Pio. Abi byose bishoboka iyo nanje nawe ikoreka iyo wakijije, iyo wakiriye Yesu umwami n'umukiza. Nico gituma uje kuraba umukozi w'Imana Pio, nimba utarakira Yesu umwami n'umukiza, muze kuganira agufashe uje mu bantu bashobora kugira nanje kugira bavyare nawe, sivyo? Nawe yawe itangure hama nanje y'Imana igaragare. Yesu ashimwe. Ndiyo abahe umugisha.